Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanye tukaba turi mu ijoro ry'igenekerezo ya 19 ntwarante umwaka w'2026 na makuru tuzakugaruka ku bisata vyinshi bitandukanye gusa nene tukaza kugaruka ku gisata cy'ubutungane be n'igisata c'intwaro ibereye. Ni mugihe muri iyi myaka ibiri no kuvuga kuva mu mwaka uheze w'2025 ndetse gushika muri uyu mwaka w'2026 Varisito Ndayishimiye yaramaze gutanga ikigongwe ku banyororo bane b'ingenzi cane barapfungiye mu mabohero atandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi. Hari abari mu mpimba ndetse n'abari mu iborero rikuru rya Gitega. Muri abo bose bapfunguwe kuva mu mwaka uheze harimwo umumenyesha makuru Sandra Muhoza, akazamwo General Arengiyome Bunyoni, akazamwo Colonel Michel Kazungu ndetse n'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Aba bose bari baraciriwe iminyororo y'agahotoro kuko nka Arengiyome Bunyoni yari yaraciriwe umunyororo wo guherayo. Hari Michel Kazungu nawe yari umunyororo wo guherayo kuko nawe yagezwe icaha cyo gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza kuva mu mwaka w'2015. Akaza umumenyesha makuru Floriane Irangabiye yari yakatiwe imyaka 10 ndetse na Sandra Muhoza nawe yari yakatiwe ikihe kitari gito ari mu munyororo. Aba bose rero bagije gupfungurwa nibwo habonetse indi dossier idasanzwe benshi bibajije ko ni dossier y'umugwizatunga kandi akaba n'umuhinga mu vy'ubuvuzi ariwe Dr Christophe Sahabo yari umuyobozi mukuru w'ibitaro vyigenga Kira Hospital Clinic Suisse bibarizwa i Bujumbura. Tukanabitsa ko kandi ibitaro vyifashishwa n'abategetsi benshi batandukanye ari navyo byo bavyaravuyemwo icuma cyo bacaragiye gutabara Petero Nkurunziza gusa bagasanga ajije gucikana aho hari kwigenekerezo hari mu kwezi kwa ruheshi umwaka w'2020. Rero benshi baravye ivyabaye kuri aba bose dujeje kuvuga harimo nka General Arengiyome Bunyoni yarakatiwe umunyororo gupfunga ubuzima bwe bwose kubera uguhemukira umukuru w'igihugu, no kuvuga harimo gutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Akazamwe Colonel Michel Kazungu yagirijwe ivyo gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 afadikanije na Godefroid Niyombare ndetse n'abandi basirikare batandukanye bari bafise amapete yo hejuru. Akazamwo umumenyesha makuru Floriane Irangabiye umukenyezi yarapfungiye mu gihugu cy'u Burundi yakatiwe imyaka 10 ndetse na Sandra Muhoza. Aba bose bakavuga ko dossier ya Christophe Sahabo nayo igomba kwigwa ko kugira ngo nawe ahabwe arekugwe kuko benshi babona ko urubanza rwiwe ari ikimenyetso kigaragaza ko ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi butigenga vy'ukuri nkuko benshi bama babivuga. Muti rero vyagenze gutereka dutangurire kuri dossier ya Christophe Sahabo mbere tuze no kugaruka ko vyo meshi mashira hamwe aranira gateka kazi na muntu abamenyesha makuru ndetse n'abandi banyepolitike bavuga kuri iyi dossier. Ngo nimba ari ikintu casiguye neza intwaro ya Varisito Ndayishimiye ni urubanza rw'aba bantu mpejeje kuvuga harimwo urubanza rwa Sandra Muhoza, Arengiyome Bunyoni ndetse na Floriane Irangabiye. Akiyongera ko kandi dossier y'uyu muganga Dr Christophe Sahabo yari mu minwe y'iperereza. Nkuko turaza no kubageza ko ingene operation yose yagenze kugira ngo mwumvirize aho batangurira banenga ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye. Dr Christophe Sahabo numwe yatanguje ibitaro Kira Hospital. Mu rubanza rwiwe habayeho ibintu bidasanzwe. Rwarutumbere kwemeza mu mategeko ingingo yo kunyaga ivyo bitaro. Ni ingingo yafatiwe hejuru cyane mu nzego zitwara Uburundi. Ivyo benshi bita gupapura nga mu gihugu cy'u Burundi, aho bamwe mu ndongozi babonye ufise umugambi ufadika baza bakawukunyaga bakagupfunga canke se bakakwaka amahera ku buryo ubwawe wiyirukana muri uyo mugambi baba waratanguje. Muri ruhuhuma umwaka uheze w'2025 Senare nkuru ya Muha yari yaciriye muganga Christophe Sahabo gufunga imyaka 20 kuri hindishi y'akababare renga miliyoni 178 z'amafaranga y'abanyaburaya, no kuvuga miliyoni 178 z'amafaranga y'amayero, hafi imiliyaridi 1500 z'amafaranga y'amarundi, aho n'amatungo yose ya Christophe Sahabo yaciye anyagwa.
Cour d'appel kandi yemeje urwo rubanza rwaciwe na senere nkuru ya Muha. Urwo rwa mbere rwari rwaciwe habanje kubiterabwoba ku bacamanza, bikaba ari ibintu byari byakozwe n'abakozi b'iperereza. Uyu muganga Christophe Sahabu ni umuganga yize mu Busuwisi nk'umuganga w'umuhinga avura amaso ophthalmology. Ahitamwo kugaruka mu gihugu cy'u Burundi, mugabaganga benshi batagaruka, aravura abarundi, asubira mu banyaburaya, arondera imitahe, anavyumvisha intwaro n'amashiramwe mu Burundi, maze hubakwa ibitaro vyafatwa nk'akarero mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko. No kuvuga uharuriyemwo ibi bihugu byose bikurikira: u Rwanda, Uganda, Tanzania, igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Sudani y'Epfo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ibitaro byatanguye kwinjiza amadolari atari make cyane kubera vyakwega abakongomani kuza kwivuza mu Burundi. Nibwo rero amadolari yateye umunoho abo hejuru cyane. Sahaba aranyuruzwa n'iperereza, Imana irakinga, bamusanga ari kumwe n'umuzungu, ntiyabacishwe, arapfungwa gusa. Umuavoka wiwe yari umukobwa wa President Domitien Ndayizeye. Uyu nawe yarapfunzwe ari kugwa abanje gusinya ko atazosubira kuburanira muganga Christophe Sahabu. Imyaka irahaca muganga Christophe Sahabu ngari kazorenganurwa n'Imana. Ngari ku rubanza rwiwe ruzokwamara ikimenyetso kitabesha cy'intwaro y'abasahuza taco bibanga. Imana irindiye umuganga. Igihe Dr Christophe Sahabu yugurira ibitaro Kira Hospital muri Ntwara n'umwaka wa 2015, President Nkurunziza yari yaherekeje Dr Christophe Sahabu nk'umurundi w'akarorero. Varisto Ndayishimiye nawe niho yari. Uyu munsi Ndayishimiye yamuhemvye umunyoro no kumunyaga ivyiwe vyose. Aho rero ngo afisimo n'akazozi zo kwega imitahe mva makungu umugeni uzanye umutahe bamugira gutya. Tugarutse kuri dossier ya Christophe Sahabu ho gato, imbere ko tubabwira ingene operation kumufata yoba yaragenzemwo, Dr Christophe Sahabu bundi anyagwa ibitaro Kira Hospital. Vyavugwa ko bamwe mu bafisa akaboko mwinyagwa ry'ivyo bitaro harimwo uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari we General Arengiyome Bunyoni. Gusa aho Bunyoni apfungiwe vyagaragaye ko iyi dossier yoba irimwe ibindi bihangange bikomeye cyane vyo hejuru. Binavugwa ko harimwe n'abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, tutodondora amazina yabo ngaha. Gusa bikaba vyaravuzwe ko bose bagize uruhara rudasanzwe mu inyagwa ry'ibi bitaro, ahubwo ngo Arengiyome Bunyoni we nkuko vyanye bizwi ko n'ubundi nawe yanyaza amatungo atari make mu gihugu, nawe bamushira muri iyi dossier, ariko amaze gupfungwa vyabonetse ko iyi dossier yoba yari ifise yindi ntumbero idasanzwe kandi ifiswemwo ukuboko n'ibihangange vyo hejuru. Abenshi bati rero ntitwabandanya twigenza gutya iterambere ntituzoribona vuba. Kuva ku igenekerezo rya 30 Ntwara n'umwaka wa 2022 isaha 1:30 z'ijoro, umuyobozi mukuru w'ibitaro vyigenga Kira Hospital Clinic Suisse Dr Christophe Sahabu yari mu minwe y'iperereza. Agifatwa ico gihe nta mutaho umwereka impamvu yafashwe yaronse. Inzego zamufashe ntizigeze zivuga ico zamufatiye. Amategeko agenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa kandi ziburanishwa yavuga ko mu bihe nk'ivyo uwufashwe abafise uburenganzira bwo kuba ari kumwe n'umuburanira, kandi ko ashobora kwanka kuvuga igihe cyose atari kumwe n'umushingwamanza wiwe. Kimwe mu bintu bitangaje ni ingene Dr Christophe Sahabu yafashwe igenekerezo ya 30 Ntwarante, ariko iketera imwagiriza rigasohoka buke itariki imwe Ndamukiza umwaka wa 2022, risinywe ko n'abayobozi batanu b'amasosiyete ya leta canke ayo leta yiganjemwo, harimwo Sokabu, Kamebu, Oneperi, Bankobu ndetse na Burundi Airlines. Aba bose ukari batanu bahoreye ku kuba bari abanywanyi bakomeye ba CNDD FDD. Abashiramwe baserukira yarafise ibice 43% mu mutahe w'ibitaro Kira Hospital. Iryo kete ryabo ryandikiwe umukuru w'igihugu risaba ikurwa rya Dr Christophe Sahabu rimwagiriza ko ari karatemvye ubutunzi bw'ibitaro Kira Hospital. Bamwandikiye ku igenekerezo ya mbere Ndamukiza, ariko w'inzego ziwe zari zarayizifashe Dr Christophe Sahabu. No kuvuga ko umukuru w'igihugu yashize mu ngiro ivyo yasabwe imbere yuko nikete ryandikwa. Ibi bintu birakaze pe nkuko benshi mu bahinga mu vya politike babivuga. Ikindi kandi gitangaje ningene aho kugenekerezo ya mbere Ndamukiza umwaka wa 2022, Dr Christophe Sahabu yasohoye ikete ryo gutanga imihoho rikanaboneka ku mbuga ngurukana bumenyi kandi yari mu minwe y'iperereza. Bamwe bati ese birashoboka gute ko umupfungo atagira umwidegemvye na muto yabandanya gufata ingingo zikanakwiragizwa hose? Mbega hoho ingorane zingena amasosiyete yigenga atwarwa zicigwa mu iperereza rya Museremu canke hariho amasentara bijejwe?
Dr Christophe Sahabu nko twabigarutse ko yarize amashuri y'ubuganga mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu abumuhinga akomeye mu vyo kuvura amaso, aho yogumyeho nk'abandi batari bake narirya bamwigishije bamugomwa anaronka n'ubushimwe, ahubwo arataha mu gihugu cyo kwitwararika amagara ya bene wabo. Ageze mu Burundi rero ntiyabaye umuvuzi gusa, ahubwo yiyumviriye umugambi ibitaro vy'akarorero mu karere kose. Ni gutyo ibitaro vyigenga Kira Hospital vyavutse. Ivyo bitaro byari bifise umutahe munini ugizwe n'ibice 42% vy'amafaranga y'abanyaburaya ndetse n'ibice 43 vy'amasosiyete yo mu Burundi harimo Sokabu, Kamebu, ONPR, Bankobo na Burundi Airlines, ndetse n'ibice 11% vy'abantu bigenga ku giti cabo be na 5% vy'abaganga. Kumvisha umugambi rero abantu nk'abo bose birumvikana ko bwari ubutwari budasanzwe. Christophe Sahabu wenyene yabaye umuyobozi mukuru w'ibitaro nayo urwego nyobozi rw'ibitaro rurongorwa n'umufaransa. Ibitaro Kira Hospital Clinic Suisse vyarabaye akarorero mu karere, mbere abanyamahanga batangura kuva mu mahanga baza kwivuza mu Burundi. Ivyo ni ibintu bikomeye kandi ryari iteka ku Burundi, aho haterekiza ca coronavirus rero umurindi wabaza kwivuza bavuye hanze warakorotse cyane kubera ingendo zitari zigishoboka. Bekavuga ko guhera ico gihe Kira Hospital hari ico yatakaje nk'uko vyagendeye amasosiyete menshi cyane mw'isi. Dusubiye inyuma gato mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari urwandiko rudasinywe rwasohotse rugwanya Dr Christophe Sahabu. Urwandiko rukaba rwaraboneka ko rwoba rwaranditswe n'abanywanyi ba CNDD-FDD bamunzwe n'agatima k'amacakubiri. Urwandiko rwagiriza Dr Christophe Sahabu ko ahakaza abatutsi kurusha abahutu, ko akaboresha nabo butunzi bw'ibitaro, ko yahoze ari umuhanuzi mu biro vya Perezida Buyoya, ko yahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe Sojedemu, kariwe yanafashe kandi guhunga Onesime Nduwimana yahoze ari umuvugizi wa CNDD-FDD, ko yahungishije Dr Jean Bosco Dradagwa, ko ari umugenzi wa Sinduje na Pacifique, ko naho ari muri CNDD-FDD asanzwe ari muri CNL, n'ibindi vyinshi bitagira umutwe n'amaguru. Inyuma y'ahafatiwe rero ishiramwe karyanisha amoko bimenye Burundi Communication Center atakindi rikora atari ugukwiragiza ibinyoma bijyanisha amoko mu ntumbero ya propaganda ya CNDD-FDD, ryarasohoye ikiganiro cambike bara Dr Christophe Sahabu rimwagiriza ivyo nyene vyanditse muri urwo rwandiko rudasinye. Ico nico kimenyetso c'ivyo Dr Christophe Sahabu yariko arahogwa. Inzigo yakazikira ifatiye ku macakubiri y'amoko itera yigaragaza muri bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Mbega hamwe vyoba ari vyo Dr Christophe Sahabu yararongoye nabi bitaro Kira Hospital n'ipeza niryo ryoba ryari rimujejwe. Ese no kubera iki kibazo ciwe kitajanye imbere y'amasina yarajejwe gukurikirana ivy'ubudandaji canke ivy'amasosiyete. Nimba mu vyo harimwo yagirizwa ivyaha bivugwa mu gitabo mpanavyaha kubera iki kibazo kitajanye imbere ya parike kabitohoza. Ese ni kuki amategeko y'amatohoza atari karakurikizwa? Bamwe bati nimba iperereza ryo ryari rijejwe ivy'ubutunzi bw'amasosiyete ni kuki ryahereye kwishiramwe ryigenga kandi hari amasosiyete ya leta ageze habi aheranye amahera y'umurengera, ariko abarongoye ntibatumwe ko mwiperereza. Hano hari urupapuro twaronse rwerekana amashiramwe ya leta yari mu gutemba kubera amadeni mu mwaka w'ibihumbi 2019. Hakazamwo Onatel yari iheraniye imiliyaridi 117, hakazamwo Sosuma yari iheraniye imiliyaridi 31, Regideso yari iheraniye imiliyaridi 22 n'inusu, SRDA yari iheraniye miliyoni 16 imiliyaridi 10 n'imiliyoni 600, hakazamwo OTB yari iheraniye imiliyaridi 7 n'imiliyoni 800, Eri Burundi yari iheraniye imiliyaridi 7 n'imiliyoni 300, Onaturu yari iheraniye imiliyaridi 6 n'imiliyoni 300. Abatwara ayo masosiyete bose nta numwe yigeze arengutswa mu iperereza kandi yari amasosiyete y'igihugu. Perezida Ndayishimiye niwe ubwe yigeze kwivugira uwanyuruje imiliyaridi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda, ariko ntihamagawe mu iperereza. Ingibi vyakorewe Christophe Sahabu vyavyaye ikibazo gikomeye cyane. Ese nubuye butumwa bwariko burahabwa abagwizatunga bazana imitahe yabo mu Burundi? Ese ndazobandanya kuzana imitahe mu gihugu utwara societe ya ujanwa gupfungwa mu iperereza atategeko na rimwe rikurikijwe, ugahogwa insaku zikwiragizwa n'imbonera kure? Ese ryatera mbere abategetsi barota rizoza gute? Uko ngese kandi nimba ngo ari cyaha Dr Christophe Sahabu yari yagirizwa, ni ibintu byari kujanwa imbere ya Sena ratabanje kuzamwo ivyo kujanwa mu iperereza, kuko ngo uyu mukenyero kumujana mu iperereza ngo wari umukenyero udasanzwe wo gushaka kumutera ubwoba gusa kugira ngo ahebe n'ivyo vyose yari amaze gushika ko. Dr Christophe
Dr Christophe Zahabu rero kuri ubu akaba avundiye mu munyororo aho ariko arahogwa n'ubundi ivyo vyose yagiye yagezwa n'abatandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane abashatse kumunyaga ibitaro vye vy'akarorero mu karere ndetse akaba ari n'ibitaro mpuzamakungu arivyo Kira Hospital. Tukabibutsa ko no mu minsi yeze ubwo ari Ngiyome Bunyoni yaragware mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega yajanywe yigeze kungurizwa mu bitaro Kira Hospital i Bujumbura i Bujumbura kugira ngo barabe ko hari ico bo mufasha gusa byararundi agarukanye nkuko amakuru agiye aradushikira bivuga. Ni mu gihe mu yandi makuru ariko aravuga agezwe ko muri kano kanya urudandazwa ngo kuronka amakuru ni ingirakamaro cyane bikagira n'ikiguzi. Vyamenyekanye kandi ko umunsi mukuru wa Idi al-Fitr ku bayisilamu uzoba ku munsi w'ejo wa gatanu gerekerezo ya 20 Ntwarante uyu mwaka wa 2026. Uyu munsi mukuru usanzwe uhurana n'akaruhuko k'abakozi ba leta mu Burundi ndetse no kw'isi yose muri rusange ukazoba nyuma gusozera kuri no munsi genekerezo ya 19 Ntwarante amafungo abayisilamu bo kw'isi yose bari batanguye kwigenekerezo ya 18 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026. Uwo munsi mukuru kandi ukaba usanzwe uzwi nk'umunsi wo gusenga no gusangira ibipfungurwa ku bayisilamu ndetse n'inshuti zabo. Edi Mubaraka ndugu zetu n'abayisilamu bose rero badukurikirana nga ku muhora wacu wa YouTube wo Muhuza TV nabo turabifurije kuzogera umunsi mwiza ku munsi w'ejo. Ufyende subscribe canke sabone niba utarafyenda ko rero kugira ngo tuje ucekanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ko biba biriko biravugwa bigezwe ko muri politike ubutungane agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa. Twosozera no makuru tutababwiye ko umuyobozi w'ibitaro Prince Jean Charles Bujumbura yabogojwe kubera yivye yahako ibihangange. Ubundi ngimbere yuko yurira indege imushikana muri Colombia Ndayishimiye yasize abogoje kugenekerezo rya 18 Ntwarante uyu mwaka wa 2026 umuyobozi w'ibitaro Prince Jean Charles. Umuyobozi hamwe n'icegera cyo babogojwe inyuma y'amakuru yashizwe habona n'ishiramwe Arushoto ryavuga ko ariko hatanga ubuzi kuri nkunzi canke hatanzwe ibiturere vy'imiliyoni 5. Uko tuzi ibintu vyifashe muri CNDD-FDD ngiki ikimenyetso ko yari ibiturere ntiyaka igihangange na kimwe kizomuryamako kwa Varitso Ndayishimiye rero ngo yabikoze neza. Ibi nivyo biba bikenewe mu gihugu ciyubashe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya no Muhuza TV Imana iba hezagire.